Yo, ayihepe babazi we. Ndabuze n'ikibuye ngo nabuke. Mwagisubira. Hano tuba twarakoze twagiye za Amerika. Buraya. Tuba dufise amadolari twabiriye yasho. Mugayasa amadolari ndakina amarundi. Basha akabareko ngahi Bujumbura gashushe ni hehe? Ku mutwenzi. Gera Plaza. Sister mambo. Imeze neza? Yego. Ndabona usa nkuko wambaye. Cyane. Haro yibona. Witwa gute? Nitwa Rida. Ibintu bibona gute? Aha ni wewe. Akantu kumutse. We ndabona ugeze? Ngezweho. Ni sawa vraiment niwe twatkeneye ngaha muri quartier. Nurutse ndego bunyene. Bunyene niho nyiva ku kibuga. Je ndabona vraiment ko usa nk'aba vacation. Yesu. Reka ni menshi reka. Kuri byinshi navyo. Ni byinshi cyane birarenze. Ni kuri birarenze vraiment. Ndaguhe kamwe. Impaka we vraiment. Tubiri kamwe gusa. Tubiri. Ah oui. Twagiye. Wow. Ndio ahantu hashushe umuntu ashobora kurira amafaranga ni he? Bivana n'ahantu ushaka, bivana ushaka tugende he. Tugende nyine. Iri Buraya narumvise akabari bita ngo ni Uzungaho byose. Ndabyuze ngaho byose. niki. Wewe ni witwa. Ndabyuze ngaho byose. Nibiki. Ayo mahera ndayakeneye. Ntwari zose. Ntwari zose Bigira nawe ndayita ntazo Izo byaranzimvye man. Zana byose byusenga aya yose. Ushaka iki basi? Nihaje n'amacumi irimi ifuru rimwe. Wewe ketske kiriya byose. Harura byose ndakeneye. Sha. Umugabo uramo. Sisaka ma byose. We. Byose Ntwara amahera yanjye. n'amatelefone byose ndakeneye. Nawe kwa nta telefone. We ketske kiya uri biki ngaho? Na telefone afise. Na telefone afise. Reka basi ndareka nakwihera. Zana byose. Naromereza. Ndagi. Je burya ndazimba. Ngoruje umwanya. Mvuye iburayi bunyene. Nzi ntumbwira. Kandi burya umuntu uri kuriba ntawuzi. I have mahera we. Leta franga ngaho. Umuntu uri kuriba ntawuzi. Uriki we. Nta munwe je njya ntinya. Ah sawa. Ushaka kuva Buraya cyangwa Uganda cyangwa je sinkingi. Ndaguha byose. N'ibindi. Zana. Etwa. Burya je ntunzi. Ndakuzi we ndakumenya sese ngo. Jana zanaye. Nkeneye irari bana. Nta bindi sigaranye washaka. Ushaka nkuri n'ipantaro nkure ndakende yudare. We petit. Je unaona kunyivye. Unyivye ndi kumwe ni baby. Uransarishe. Je ntunkangema. Naje ngakujyandorera ubuzima ndode nakanoti. Nta kibazo navikuza kwizana. Ibisigaye ntumbwire. Urizana je ntibibaze ngo nguranga. Indara tuma franga nta kintu twapfana we. Urabona? Hajya ujya arindira mu mwanya arizana. Ntugire ubwoba basi. Oya ntugire ubwoba mu mwanya arizana. We genda. Genda. Sawa genda nta kibazo. Genda. Hoshi sinigwa nawe kurikira. Genda. Genda sinigwa nawe kurikira. Nta gasasho ofisi ndabira gasasho. Nisubiye. Jewe byo kwisubira ko ntabyonzi. Ndumva. Bandanya iyo genda. Umbiriza bashikundika. Oya nabyo kumvikana. Mbonye waroteye ivu hano nari mpagaze. Oya mbihera Reka kumvikane basi. Wewe genda. Basi ihe nakidizwe ndakidizwe basi. Ibyo gukizwa je byo ntibindaba. Genda twara amadolari n'amafaranga na biri yasho. Urabe yuko utizana. Amafaranga n'amatiyashi sai rohe vyibu. Sawa we genda vuba. Genda gusubize basi. Oya Genda gusavye. naco tuvugana. Genda. Yashanda gusavye. None iri vusi ryo honyoyeko. Yo sisi. Ndagusaba imbaga hajya Oya nyana basubize basi. Tumacha kwibishya kababara. ndi ndishaka babana. Nta bintu wewe woronkuma. Ndakugira nkore. Wowe ndi wari umuza ahubwo wari witiranye. Kugira nkomeshe. Inzara niyo yari nkoresheje. Basi byose nda nta kimwe nshaka. Sasa unanitwara wapi basi? Ntacyo nshaka we genda bandanye ibyo waruri. Basi we brother. Nishire ngaha n'amafaranga yawe yose. Yewe ntunkanga. Nta nico bimwe irava muri kwa Yesu waramaze bihari wambara kate ndasubiyemo. Ayo mahera nayo nshaka. Ubu nshaka agatwe kawe. Babiri mbabazi. Jewe nta mafaranga nshaka. Sister ni wambe mbabazi basi. Nta by'amafaranga. Hera abaya byose ngaya byose ndacafise hera. Ubu nshaka agatwe kawe. Una za telefone. Hari abantu ibintu bazumukate. Ndamugiza abanyakuba. Jewe ndiviriye Buraya. Nta n'amasaha abiri ndamara ngeze kugataka kiburundi. Uyu mugabo urabona uyu ubona yambaye uko. Antwaye amahera yose mfise na telefone. Ubu renda yamuhebe. N'abasuma bo muri Karitsi. Kana turabisura yiwe ne. Musuma.
Numusuma. Wowe nyine gasa n'abasuma. Inzara yabintu. ndabiye sura yi. Ehera. Yewe n'inzara yabintu. Numusuma. Umbereza. Kana nabonekera bibyiso Numusuma. Yakwibye. Twara ibyo ufite. Anyibye telefone n'amafaranga. Ndasabumviriza waje. Nibyo utibika nshaka musabira imbabazi. kubwiye ne tanga amahera. Yo sisa nawe musabira imbabazi basi. Era abanembe. Umusumagira n'ukubitwa. Tuva ngaha biheze. Amusuma we. Ndazi ubuntu bwo muri karitsiye ubu bw'amabutera amakaca abantu wicire nk'ahantu ubona bwa Kai mpora ndabyumva nawe. Kai mpora Kandi ndabyumva. gasa n'akantu. Ngiye kunkubita we. Gisinga isumani 40. kari kabuzoki basha Gusa bube. Tusubiye. Saba imbabazi rero kutazosubira. Ndasabye imbabazi zidusubira. Ndihanye. ibyo uzafata bikuye ibi nivyo muhenda abantu Izina rya Yesu. Izina rya Yesu, kwizina rya none bosi ivyo. Sizosubira kuba ndagusabye imbabazi n'urwa mu. Ndarahiye n'imbere yawe n'imbere y'abantu saba imbabazi. Ndabite. Bite no. Urahi imbere y'Imana. N'imbere yawe n'imbere y'Imana ya bose na. Ntuzosubire kuza urasuzugura abo ubonye bose. Wa mushenzi. Hari. Ko bitwa muhimbe. Yo. Bitwa muhimbe. Yo. Muza muri. Ayihepe babazi we. Ndabuze n'ikibuye ngo nabute. Mwagisubira Nimibandanye. Nihanaguye busuma. twigiresha urabona ingane kari kaje Asha pole sana Nivyo kweli. byinshi. No musone ivy'isimbo y'inuma. Nuwe ko maka ko ejo nzoja kuya muri banki none byose henda bihevye. Yebeka idido ndiye. Na Yesu kumusaba ntawe yigeze ajya no kuri kwa Yesu Kristo.